Ndonga kora mutse mwese mudukurikirani Ange Michel Muhayimana kumavugana ndonge kuba akaze mwese mweganira kuri kubohora igana cyane kubafasha gukora mu buntu no kumenya umwami wa Kristo ndabaye kaze mwese mu nyigisho y'ino munsi aho tugatubandanye kandi tunarangiza cigwa cacu twatangwe twise ukuri kuvyerekeye abavyeyi bo mu mwema ababita ba dadi na ba Mammy. Iyi ni inyigisho igira kane, ni inyigisho ya nyuma mu nyigisho yose twararavye 50 itandukanye. Turabona ingene Bibiliya yigisha kuvyerekeye abavyeyi bo mu mwema. Turabona yuko ijambo ry'Imana atahanu na hamwe yigisha yuko umuntu ashobora kuvyara uwundi mu mwema, ashaka kumuvyeyi w'imwemu wundi muntu. Ariko umuntu ashobora kukuvyara mu butumwa bwiza, ashaka kukuvyara mu kwizera, nibisigira ngo abakuvyaye mu mwema kuko Imana ikuvyara mu mwema. Igikorwa ca regeneration cyangwa regeneration mu Congereza ni Imana igikora ice mu mwema yera. Rero twarabonye 50 itandukanye. Turabona yuko by'ukuri hariho ikibazo ca dadisme na mamisme kiri mu ishengero, kandi nabonye ama message y'abantu benshi muvuga muti by'ukuri ikintu uvuze ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo kubera byarahindutse ibintu umengo ibintu bisanzwe, ariko si bisanzwe kuko ababikora abivyigisha cyane benshi bibatuma baba abantu badakogwako bacira imanza abandi canke bakontrola abandi, ugasanga bene n'abagoye yuko banahanurwa cyangwa banakosorwa. N'igihe rero bicitse bakogwa mu kibazo cyaco cose kigoye, ugasanga abantu birabakomerekeje cyane kuko umuntu yabarugiye confiance, ugasanga mengura mu desevie. Hari n'abaca baheba gusenga cyangwa ugasanga byanditse ibintu mengo ni business. Twarabonye yuko hari abantu bagaze ku rugero bamanika amafoto yabo y'umugabo n'umugore mu ishengero. Twarabonye yuko hari n'abandi kumbure bateka abantu ko bita daddy Mammy. Turavuga byerekeye abantu bakiri bato bita babwira abantu ngo ni babita daddy na Mammy, kandi by'ukuri ari barakwiye kwita abantu daddy na Mammy. Rero uyu munsi rega turangirize mu 30 sinza kwitebako umurongo wa mbere muri Matayo 23. Matayo 23 umurongo wa mbere avuga ngo maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe ati abanyabwenge b'ibyanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose y'amategeko mu yandi majambo, nuko ibyo bababwira byose mu bikore mu byitondere, ariko nimukurikire ibikorwa byabo kuko ibyo bavuga atari byo bakora, kandi bahambira imitwaro iremereye igoye itwara bakayikoreza abantu ku bitugu, ariko ubwabo ntibagomba kubikoza ko n'urutoke. Amakuru b'idini bigisha ibintu ariko bo ntibashaka no kubikora. Niko abakuru b'idini bo mu gihe ca Yesu bari bameze, abafarisayo. Yesu avuze ati mubumvirize ibyo bigisha byo muvyemere ngene mu bikore kuko bo ivyo bakora bitandukanye n'ivyo bavuga. Rero ko bikoreza abantu imitwaro iremereye. Rero abantu 50 ariko ibikorwa byabo byose babikora kugira ngo barabwe n'abantu, bashimwe n'abantu. Nico kintu bakora bashimwe n'abantu, kuko amambe yabo yaniswemo amajambo y'Imana bayagira manini, ubuyonga bw'impuzu zabo bakabwongereza, bakunda ibyicaro byo haruguru canke by'imbere aho batumiwe, n'intebe z'icubahiro mu masinagogi bakunda kwicara imbere mu masinagogi, no kugirwa ko bwakeye mu tuguriro, no kwitwa n'abantu rabi, kwitwa abantu bamwigisha. None mukuru k'imirongo 8, none ntimukitwe rabi, ntimukitwe mwigisha, kuko umwigisha wanyu ari umwe namwe mwese muravukana. Umwigisha wanyu ninde? Ni mwemu yera. Bire tubwiye ko mu gihe c'iherezo atawuzo kugisha uwundi muntu, kuko mwemu yazotwigisha twese tukimenyera Imana. Abantu bashaka kuba abigisha ko ningabira mwemu yera, ariko ko tugwanira amatitre nico kintu Yesu ariko arababuza. Ng'abafarisayo bakunda amatitre, abakuru b'idini bakunda amatitre. Uno munsi urasanga umuntu afise amatitre 5: apôtre, pasteur, prophète, docteur, missionnaire international des nations, n'ibintu nk'ivyo nyene. Ukumva ni totologie n'ibindi byinshi kubera gukunda amatitre. Mwene da titre ntaciguhindura. Unyise pastor Ange Michel ntaco ntibingira umuntu akomeye cyane. Unyise apôtre nta na kimwe bihindura kuri jewe. Igikuru twaduke kwitana bene data, brother, sister, ivyo birakomeye cyane. Amatitre rero nakunzwe no munsi gusa. Mu gihe c'abafarisayo, mu gihe ca Yesu barayakunda, ko Yesu yarabibujije. Ashira aksa cyane ku rukundo rw'Imana, kumenya Imana, kumwigisha mukuru ari Imana. Umurongo w'9, kandi nimukita umuntu wo mwisi data, nimukita umuntu wo mwisi data. Umvise
data kuko so ari umwe ari uwo mwijuru. Ntimukite umuntu daddy kuko abafarisayo nivyo babita, abakuru b'idini nivyo babita. Ntatubwiye ngo dureke kwita abapapa bacu ngo papa daddy nibindi kanamba. Dufise Imana imwe ni data wo mwijuru nivyo, ariko dufise abavyeyi batuvyaye mw'isi. Ariko ngahe muri context ariko avugana n'abakuru b'idini. Abakuru b'idini nibo bakunda ko babita amatitre, babicarika imbere, babubaha, babaramutsa bwakeye, daddy, teacher, rabbi, abakunda amatitre cane. Ivyo Yesu ariko aratubwira ati ntihagire umuntu mwita n'umwe daddy. Rero umuntu ko abwira abantu ngo bamwite daddy uribaza ibibazo. Singo ndabashaka amategeko kuko amategeko ntahindura umuntu. Ntayica afasha umuntu mu guhinduka. Atwereka Yesu kugira ngo Yesu aduhindure. Ariko nugutahura neza bene data ko iyo umuntu atagiye kwisabira ko mwita daddy mwita Mammy haba hari ikibazo, ikibazo gikomeye cyane cyo kurondera titre yo kubahwa no kwemera. Kandi attention ikija kuri wo gusuma kuri Yesu. Yesu urabona ko akashira attention kuri data ku Mana. Na Yesu ubwiyo ntigeze yisha ko attention yose yashira kuri data. Kuyavuga ngo ntaco mvuga data tambwira, ntaco nka data nta kimunya gikora. Icubaro cyane cyose ni ca data. Turabona Yesu byose yakora ko kugira ngo data bamumenye. Rero ico ni ikintu gikomeye cyane tugiye gutahura. Umuntu akubwira ngo mwita daddy mwite Mammy nuko arafise ikibazo, arafise inyungu ziwe, ariko arafise ibintu ashaka ko abantu bamwita ni icubahiro no kurondera amatitre. Kandi nkuko nabivuze bijana attention kuri uwo muntu gusumba kwishira kuri Kristo Yesu. Kadusimbere muri Timoteyo wa mbere turabenge na igice 5 turabenge na Paulo hanura Timoteyo kuvyeke gufata abantu bamusumba mu myaka. Ko twaravuze duti ntiyumvikana ngano umuntu akiri muto ashaka kugira abantu bamusumba mu myaka ngo bamwite daddy ngo bamwite Mammy, nuko haba ari ikibazo c'ubwibone. Timoteyo wa mbere 5 katwumvize na Paulo hanura Timoteyo abwira ngo ntuhambarire umutama cyangwa umuntu akuze, ariko umuhanure nkaso. Urumva Paulo abwiye Timoteyo nk'umuntu arongoye ishengero, nimba ari umuntu w'umutama mu ishengero yakoze amakosa, umuntu agusumba mu myaka, mu icubahiro afise akwiye ciwe c'umuntu agusumba mu myaka. None uwo mutama ko Paulo abwiye Timoteyo ngo ntumuhambarire, ahubwo umuhanure nkuko uhanura so. Ninde aje guhanura papa wiwe amukankamira? Ninde mwana yobwira papa wiwe ngo nyita daddy? Nuko hari ibintu byacuramye no munsi tubayemo bitari ivyo byaramaze gucurama. Ndazi ibintu biri popular ntibishaka kuba popular kubera ibintu biza kudukosora, ariko biri wrong ko umuntu akiri muto ashaka kwita umuntu umuvyeyi we ngo mwite daddy ngo nyita Mammy. Something is wrong. Umvira tubandanye n'abatamakazi nyene nk'abanyoko muri makabana gusuma mu myaka bite bafata mama wawe. Nico kibona abantu bangana na mama wawe. Je navuze sishobora kubaka ngo nita umuntu anuta mu myaka ngo ndamubwira ngo nyita ngo daddy nyita Mammy. Nuri munsi yanje habye ndamusaba kubera sinkeneye amatitre. Umviriza arabandanya aravuga ati n'abakiri bato nabigeme nk'abashiki bawe. Urabona dukiye kwitana ba sister, brother, mwene data, muvukanyi wanje muri Kristo. Ibi byuko abantu batwita ngo daddy ngo Mammy, ivyo vya mamism na dadism mugani uraho ni ibintu vy'idini, ni ibintu ntazi iyo byaje bizanana. Nta numwe abizi iyo n'abantu babizanye, n'abantu muri Nigeria za hehe niho ndabibona mu cyane za Zimbabwe, South Africa niho tubibonamo cyane. Kora bakunda amatitre, bakunda ivyubahiro, bakunda kuramutswa guhabwa bwakeye, bakunda ibibanza by'imbere. Je ndaza abantu maze kuja mu bikorane bavuga butumwa batamicaritse imbere akanka mu rubanza ngoteza kucara ari imbere, ukavuga uti none hama bihindura iki? Yesu yarabivuze ko navyo nyene. Yesu yaravuze ati abantu mukunda kwicara imbere murondere ibibanza by'inyuma, bupfuma guterura kujana imbere kuko bashaka kujana imbere hanyuma agacaza unda gusumba icura agacaza guhagurutsa. Ivyo navyo ndamaze kwibona mu bikorane aho mvuze mu bikorane mu mamanza nuko nyene abantu bakunda ibibanza by'imbere, dukunda guhabwa bwakeye. Kumuvuga butuma mu pastor mengo ni kintu sinzi, ni kintu cyahindutse, ikintu atari cyo guserva abandi. So dukunda batwite daddy na Mammy kubera tuba dufise ikibazo ca complexe kenshi mu mitima yuko nyine twakuze kumbe tutakuze tubahwa dusuzugugura. Rero iyo ngabire ya mwemu washaka kuyikapitaliza ko kugira ngo abantu bakubone mu wanaume bene data. Aronzi wo muri Tanzania yita muze wa upako
anditse n'agasino bancokoza rimwe na rimwe kubera hage bancokoza abantu bamuze wa opako. Umviriza n'abatamakazi nyene nk'abanyoko n'abakiri bato n'abigeme nk'abashiki bawe uri n'umutima utanduye na gatoya. Urumva Paul ahanuye Timoteyo ngera kwiye gufata abantu abamusumba mu myaka abangana na mama wiwe eka mbere nabo bangana aho bangana bafite nk'abo muvukana. Nuco wabyuzinga ngo utangura kubabwira ngo bakwite daddy ngo batangura kwita Mammy. Nuko something is wrong with how you believe. Mwene data umwami Yesu akwigisha. Umwami Yesu aduhishurire. Ibihe turimo nuko nabivuze nibihe bigoye. Turi mu bihe by'ibidambi. Turi mu bihe ukuri kugoye kuvuga. Kugoye no kwakirwa. Maze kubona ngayo ndiko nagira ama video kuri Facebook cyane ndayibona. Uravuga ibintu ukagira utu video. Abirashaka ngukora kritika. Nta gukritika. Genda muri Bibiliya bice bita apologetics. Paul nayigisha. Petero intumwa Yesu bari bahari bigisha ubutumwa bwiza ariko kandi banakosora ibyizegwa bitari byo. Abakuru b'idini aba businessmen biyitirira Imana baba bariko barigisha. No duhore tureke kuvuga ndababwira mu kurangiza. Navuze nti jewe sintinya ko umuntu ashaka kundefya maze imyaka ndabibamwe ko nandi ndashaka kwa mfise ibintu kumba nigisha bitari byo. Am I afraid ko ushaka kumbwira utaje Michel are wrong? Nta mazina na mention ninze sinigeze mvuga izajya umuntu numwe kuko that's not my business. Siningango mvuge ngo naka ngo yavuze ko ivyo ntibindaba. Ariko ndashaka kuvuga general ibintu ngena biko baragenda mu ishengero iby'agakiza. Ndashaka gusobanura cyo birivuga hama hakompara biko baravugwa kumbura bindi hamwe n'agasuzuma kirabira ijambo ry'Imana rivuga. Ngani turi ngaho dutera amabuye umuntu numwe ngo tuvuga amazina ngo naka ngo ibyo sivyo byacu ariko ubutumwa bwiza turabuvuga kandi udakase ariko twemere gukosorwa natwe. Naje siniye gukosorwa nabivuze. Twemere gukosorwa kandi twemere n'abandi kumbure abandi baturongoye nimba ariko barigisha ibintu biri wrong tubibone ko biri wrong tubihunga cyangwa tubikosore tubafashe kubikosora basi babise. Ega nturikondane kuguma ahantu na hamwe. No. Ntushaka kuguma ahantu barakutekora kwigisha ubutumwa bwiza. Ntushaka kuguma ahantu batagushaka kuri Kristo. Ntushaka kuguma ahantu bakugira umuja. Hariho naravye video naravye hirya yejo. Umuntu yindungikiye yari yakurikiye kino kiganiro kuri YouTube kuri kubohora. Hama tarungikira video yindi yundi muntu umupastori umugwigo cy'u Rwanda simvuga izina giwe ko ntibikenewe muga mwese muramuzi ndamuvuze mu mumenya. Hanyuma yuko arigisha yuko ari wese w'umushaha w'abantu. Iyo video irahari kuri YouTube. Avuga ati ntushobora kuja gusoma ibitabo bya Maizmono bya TD Jackson ngo mvize ngo amasede y'ubuntu ngo mvirize ngo ibi nibi ngo jewe ngo ntabizi n'ishengero ninarongoye ngo jewe ntabizi ngo ni jewe nteza gufatira ama decision nguko ndi daddy wawe nk'umushaha ngo se w'umushaha wawe. Hamukavuga uti none niumva ko iyo ari manipulation. Numva yuko iyo ari cult irabakeye ni kintu cy'ikidini cyo kubaha abantu kugira ngo adashaka kwiyumvira adashaka no kumva mpamvu y'Imana. Turigisha abantu ariko tukabarekera mpamvu yera ngo abarongore. Nta mudadi n'ubashaka kurongora ashaka kuvuga ati ibi bintu ureke kubyumviriza ureke kubisoma ashaka kukugida. Ibyo sindabihakanye mugabo kugira nsome igitabo simaka ninde kuja kubwira pastor wanje Andrew Fale niwe ndongo njanga muri Amerika aho nsengera simaka ninde kumubwira ngo ndasoma ibitabo kuko ndafite discernement ngo cubwa ati no ndafite discernement nawe abantu basoma ibitabo batabaje umuntu numwe. So hari ibintu byinshi biri wrong twigishwa tukigisha. Iyo video yumvirije c'est dommage ko murashaka aba esclave abantu mu buryo biyumvira. Ninzi inyigisho zindi muri makabagushize mu kabox kiwe muri akaboate kubyo ashaka gusubira kumviriza undi muntu atari we. Urumva kwagushema ko agushema doctrine ziwe ziri wrong kandi jana serabisi yo narayisomeye inyigisho ziwe nivyo nyene yigisha. So umuntu were populaire arazwi aremewe warubashwe muga ntako yigisha ukuri. No tureka abantu bumviriza ibinyoma kandi tuhari. No, we have to talk. Hama umwe yumviza akabona ati yavuze n'ukuri kwa Bibiliya
abyizere uwundi abyizere nabwira uwundi simaka tugira amasi ibihumbi n'ibihumbi eka umwe abwiye umwe akabwira uwundi agafasha uwundi tuzofasha benshi ariko mwibuke ko Yesu ari hafi yo kugaruka ngo ndabisubiramo ibihe turimo turagoye biragoye ukuri kwitwa ikinyoma kikitwa ukuri nico gihe turi mu no munsi muze muraba ukuri ni kuryoshe kumva niba akubwiye ukuri kuri wewe ni kuryoshe kumva ariko akubwira ibinyoma bakubwira kuri mwiza bakubwira kuri gitangaza kumeze neza tawunda umuntu ameze nka wewe bakubwira ko bakwemera kandi batakwemera muguca wumva baranyemera barankunda hama barenganya bagenda baraguponda mbwa wemeye ikinyoma mugo umuntu yakubwira ati wewe mugo urafise defo iki niki si ciza iki nikosore washavura ngo ni manza ubu hari ngo no kubera ngo don't judge nabonye message kuri YouTube yuko ama commentaire abantu bamwe bagize ama video bavyerekana abantu bariko barabatuka uvuga no nobody is judging umuntu agize commentaire ku kintu kitari cisoke je nivyo ndayimenyereye ngaha nigo ndabona ama commentaire muga sinshavura naho nashavura mu myaka yahera yangera nka wita never gutyo umuntu ashavura nka vuga nakayaramvuze nakayaranyanse nakayarankrititse nakagenda aramvuga uko ivyo naho ndabibamo ubwo navyo mbamo turahura nkakuramutsa uri mwene data okay gikuru nuko menya mu mutima ko je nizera ukuri ico nigisha kidahuranye tutanyanye na Bibiliya saze gitayico naho ndahindukira nkagaruka avuga ni nasa narihenze ndamaze kubikora mu akiri kuri kubohora ndamaze kubikora kuri WhatsApp rero inyigisho yacu igarukira ku murongo wa 12 w'icenda mu gitabo c'abaheburayo 12 murongo w'icenda Hebrews 12 verse 9 havuga gutya havuga ngo kandi twari dufise ba data b'imibiri baradukanga cyangwa baraduhana batudisciplina natwe tukabubaha none nzoshiriza cyane kugororokera se w'imwemu tugahoraho se w'imwemu the father of our spirits le père de nos esprits niwe tugororoke umva se w'imwemu zacu sumuntu daddy w'imwemu zacu sumuntu si pastor wawe kumukunda kumubaha ni kimwe ariko kumwita père spirituel c'est pas du tout biblique Bibiliya twetse ko Imana niyo se imwemu zacu nta muntu ashaka kuba se imwemu yawe wo mu mwemu wawe ni data Imana wenyene abandi bose n'abantu bakurera mu gakiza ukora mu kwizera bakuvyaje ubutumwa bwiza nivyo biri bita nabungere bawe nabigisha nibindi ariko se imwemu zacu niwe twubaha tukagororokera tukamwubaha niko Bibiliya yigishije ibinyuranye n'ivyo byose ni inyigisho z'abantu rero mu kurangiza wo kuri kinyigisho yano hitamo ivyo wizera wisaba kwizera ukuri kwa Bibiliya ntiwize n'ivyo anje Michel avuga eka genda kuri Bibiliya ko na Bibiliya ivuga rukuri go for it hama nkamva ivyo pastor wawe ariko aravuga atari ivyo mugo ahitamo kumukurikira uzowisemo umuntu usumba Imana ntuzagenda bavanga gukorera Imana mukuri no mu mwemu uzubukura akora systeme y'idini nayo irafise inyungu zayo irakuboha iraguhindura kugira umuja Imana ntadamaga kubabaja b'abantu yadugize abaja bo kugororoka l'esclave de la justice muri Bibiliya ariko yigisha turabaja gukiranuka muri Kristo Yesu abaroma 3:22 ntiturabaja b'umuntu ntitukemere kubabaja b'umuntu numwe atari Kristo Yesu rero nuko mugira umunsi mwiza inyigisho muzosanga kuri YouTube umwami yasabigisha tugira ama video yandi ku yandi masije atandukanye namaze imyaka kumbe mpoza atama video ngira ariko the time is this one kugira ngo tubandanye twigisha aho twatwase n'abahagariki tuhabandanirize mufise ibibazo by'amaverse canke ibintu bibagoye gutahura muri Bibiliya mushaka kunyandikira kazobigira ko ama video nkuko wari wanyandikiye ikibazo kwa kanga kinini niyo video nzoshangira kurikira kumbure nibaza ko nteza kwishura ibibazo yabaje ibibazo biri pertinent ariko nizeye yuko bishaka gufasha mu bira Kristo tuzoja muri Bibiliya turabe ufise ikibazo ushaka kucandika ukinyandika inbox hanyuma nkazovyisha ama video umuhamagaro wanje ndumwigisha nkunda kwishura ibibazo style yanje kwigisha niyo kwishura ibibazo bisa nibigoye byo muri Bibiliya sindumu preacher jewe sindumu evangelist ndumuenseigne rero umunezero wanje uri mu gufasha abantu bakijije cyane gutahura ico Yesu yakoze gutahura amajambo yo bagoye muri Bibiliya rero mugira umunsi mwiza mwarahezagiwe murakoze cyane